Nongeye kuramutsa cyane abakunzi ba B-Info, abakunzi ba B-Info Plus, mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, yaba ari ngaha mu Burundi, muri Afrika muri rusangi, tutibagiye mu yindi migabane, Amerika, Asia, Europe, mu mpande zine z'isi. Reka tubaramutse tubahe n'ikaze mu kiganiro cyacu cuno mugoro. Nko bisanzwe turi kumwe n'umusanguzi, tugiye kuyaga ibiri ku mirongo y'urugamba. Uno munsi turaza kwibanda neza na neza muri Nord Kivu, hariko haraba ibidasanzwe ya FARDC tuzi nk'abahemutsi. Uno munsi tubabona yakoze ibikorwa novuga by'iteka ku basanzwe bakunda igihugu ca Kongo. Tutibagiye ko Wazalendo nayo yagiye ikorera ibikorwa bidasanzwe aha nyene muri Nord Kivu. No kumusanguzi reka ntamwe ndamuramutsa imbere yuko twinjira mu idonido ry'amakuru yacu. Yego yakoze cyane bona journaliste, nanje ndakuramukije. Reka nce ndamutsa abari ko babana natwe muri bino biganiro umwanya ku mwanya ko tubashikirije. Mu by'ukuri muri abantu beza kandi muri abantu bacu kanatsinda tuza muri studio kubera mwebwe. Niyo mpamvu rero ntahengeshe nyakubibutsa ko tugomba guhurira muri commentaire kugira ngo bitaba byagenze neza binge dukosora, ibiba byagenze neza naho namwe ubwanyu mushobore kubitera ko umusumari kugira ngo ibintu bikomeze kuba neza cyane gusumba. No umusanguzi urakoze cyane kuramutsa abakunzi ba B-Info, ariko nagiye amanzi ndababwire yuko nkuko nabivuze mu ntangamara tugiye kwibanda cyane muri Nord Kivu. Turaza gusimbira neza na neza muri Kibati, ni groupement iri muri territoire ya Nyiragongo. Turaza tubabwire ibyashoboye kuhabera, aho hashoboye kubera igikorwa novuga yuko kidasanzwe, igikorwa citeka ku basanzwe bakunda igihugu cha Kongo. Sivyo gusa, turaza gusimbira muri Kasopo neza na neza, aho biboneka neza yuko Sukhoi S-25 yongeye gutaba itakanga zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Turaje tubibahe andetaye, tunababwire n'indiri canke umubare muremure cyane igitigiri kirenze cinyeshamba zashoboye gupfira muri ibi birindiro ino Sukhoi 25 yarashiye. Sivyo gusa, ahanyene muri Masisi turaza gusimbira muri Bwehu naho tubabwira ingene byagenze. Wazandi yashoboye kwakorera operation, novuga ari operation two kwandika kari operation ya mbere muri ino ndwi ikozwe na Wazalendo, yateguye neza maze ikaza kugira haisite nziza imaze guhitana abatari bake mu nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Sivyo gusa, twaza gusiba no muri territoire ya Rubero neza na neza muri Kivuye, yirokati ya Kivuye, naho hari imigwano idasanzwe Wazalendo yashoboye kuba yibasira bikomeye zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Bana musanguzi, reka nongenda guhikaze mwana makuru neza na neza twerekeze ku mirongo y'urugamba. Turashaka neza na neza uduhere ngaha muri Kibati, Nyiragongo ndetse na Kasopo, utubwire ibyo Sukhoi S-25 yashoboye kuba ikorera zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Urakoze cyane kuntiza umwanya kandi bona journaliste. Tuko turabona ibintu byinshi novuga biri gutangazamo n'abandi biriko bibera hano ku mirongo y'urugamba mu gihugu kibanyi ca Kongo. Yes. Kubera ko novuga ko ari ibintu bitangaje kandi biri mu rujijo. Hamwe turabona FARDC yabitwayemo neza. Yeah. Ku rundi ruhande tukabona FARDC yagambanye. Yeah. Aha muri Walikare. Muri Walikare ndavuga za na Masisi City Verbien hariko haba ibintu novuga bitangaje. Hari hamaze iminsi novuga hariko haba ugufata uduce kunyeshamba z'u Rwanda. Yes. Mugabo hagacabaho n'amariposte ya Wazalendo itwisubiza cyane. Inyeshamba zigafata uduce buke Wazalendo ikatwisubiza. Donc mugani wawe yara ma contre attaque gusa yagumaba hano muri zinambara ziko zirabo. So ku makuru rero dufise nuko hari hateguwe inama novuga rukokoma yari kirabera aha muri Walikare. Inama novuga noja gusanisha n'inama yabereye muri Bukavu, aho bariko bategura ingene bagomba novuga kwa advancinga ku mirongo y'urugamba hano muri Sud Kivu. Inama yabereye muri Bukavu novuga ivyayivuyemo biriko biragaragara, aho twari ko tubona inyeshamba ku muvuduko muremure za advancinga.
ariko habayeho break uno musi habayeho break bazifatije break kabisa ku ngufu ego aha no muri warikari inyeshamba zari zifise inama rukokoma aho novuga ko zari zifise n'abashitsi biteka bavuye kwa Kagame hakurya Kanyaru kugira ngo bagire iki bategure uburyo noneho baza kwa advancinga hataba counter attack bigarurira uduce twinshi baca bahashinga imizi ku buryo wazalendo idasubira kugira iki kubarasango ihigarukane ego ngoma ndabibutse yuko bafata tuno duce babanje gutanga amafaranga ivyunguka bagura tuno duce mugabo kumbure ko yakabo wazendo batashikirwa ego wazendo itaba yabimenye yabona ingene nyeshamba zije nabi wazende gakinjura mugabo mu nyuma gacigira iki ikubita counter attack ikayisubiza so rero hariko haba inama plito ko yarateguwe yo kuraba ingene ibintu babishira mu buryo neza na neza aya makuru nkoresha imvugo yuko habayeho fuite d'information aya makuru yabatorotse kabisa arashikira FRDC niko gucagurutsa Sukhoi SU 25 iza gukora ico no kwita operation aérienne Sukhoi yakoze akazi mu nyeshamba z'u Rwanda n'abiyise ngo naba M23 bukuri ego abari hano muri Kasopo ndagiye kuvuga ko ntabwo barashe abari mu nama gusa yaciye izenguruka n'ahari birindiro bitandukanye hose muri Kasopo wanashakira prolonge no muri Kibati muri Nyiragongo yes Sukhoi yivuganye indiri y'abasirikare b'u Rwanda wumve ngo haje aba officier b'abanyarwanda baje gutanga bari baje muri iyi nama ubwo rero cyangwa yuko mu officier atagenda rumwe wapi abafise abamugendanira twongere ko nabari basanzwe hano ku butaka bwa Kongo banza kwitabyo nama yes abari bitabyo nama donc yari nama yahuza novuga abatware bo muri vyanyishamba abayobozi muri vyanyishamba muri Masisi warikare so ubwo rero novuga ko FRDC yakoze akaja aho twokongera kuvuga kandi yuko yatumye mu gihugu cy'u Rwanda haba ikindi kigandaro mu by'ukuri ku rugero rutigeze kubaho kuko u Rwanda guhatakarije abasirikare batari bake kandi baba ofisi bo ku mapete yo hejuru biturutse kuki ku nama yari yateguwe yo kwiga ingene bashobora kuhataka neza bahafata yes so abenegihugu twashobora kuganira bavuga ko mu by'ukuri ngo babonye abasirikare benshi binyeshamba z'u Rwanda berekeza muri burya buce barabwiye kubera mu inama ngo mbere ngaho ngo abamotare bakubaguwe nabi barakubitwa ngo kubera ko ntwari bemerewe guca ku magira yegereye ahari kuhabera inama rero ngo mu nyuma baza kubona Sukhoi mu kirere iri kirazunguruka niho baje gusanga ahari hakoraniye b'abasirikare baza kubona hahindutse umwotsi gusa umwotsi bagiye kubamenamo amaboko abenegihugu bavuga ati ntituzi mu by'ukuri igitigiri c'abasirikare bahagira ikibazo mugabo turavye uburyo indege yaharashe tukaraba n'abasirikare bari bahari bivuze ko indege yagiye kuharasa ifise amakuru kandi amabombe yahatewe ntibayateye mu biti bayateye mu bantu ubwo rero kubw'abenegihugu baremeza ko inyeshamba z'u Rwanda zahatakarije abasirikare batari bake nubwo batari bwabone imodoka zija kwegeranya ibiziga by'abagize by'abahasize ubuzima aya n'amakuru yaduhaye atari 30 yahaciye indege zigiheza kuhatera amabombe so muri Kasopo na Kibati ibintu ntabwo byoroshe kukaba nkako abenegihugu nabo nyine baramaze iminsi mu ruhagarara banidoga
bafise n'ubwo batagira uko bungana kubera ko inyeshamba z'u Rwanda ngo bakomeza kubona dukomeza kuhirundanira ku gitigiri cyinshi cyane gose. Twari twanaberetse abafashwe ryaje. Yes, Abanyarwanda original yes. Ngo ku buryo barashaka n'abene gihugu ubu ngo bariko bibaza ko buno buce bagomba babuhindure igihugu cy'u Rwanda. Rero barashima operation zakozwe na FARDC nubwo badashobora kwizera FARDC 100% bivanye n'akagambane bakomeze kuyibona. Yes, ariko bwana musangozi kenshi ahabaye ama operation nkaya ndavuga mu birere duhora kenshi tubona wazarendo nayo ije muri infanteri kugira abe yuko yo hakura n'imbunda nimwe n'ibindi kenera muri rusangi n'amatenga zikari tari benshi banifitiye ijambago bya gisirikare. Uno munsi byari imeze gute? Wazarendo ntiyashoboye utanguza imirwano yo hasi kugira ngo ibacakina canke ihohoshe? Bona journaliste ahabereye aya ma operation ndashaka wihisanamu cyangwa dukurikirana yihisanamu y'ingene hari hameze, sivyo? Hariho igitigiri nyamwinshi kandi c'indongozi bo ku ruhande rw'inyeshamba z'u Rwanda bari mu nama, sivyo? Wiyo sanamu ahantu bariko bakora inama ucamva yuko ku birometero bitandukanye haba hari ama defense ibirindiro kandi bikomeye byari bigiye gucungira umutekano bantu bari mu nama. So bivuze ngo indege zakubise amabombe ku bari mu nama. Wazendo rero ngiye gukunda yuko icishikano hano ngihohoshe kuko bari kwinjirira bari guha n'ama defense zino nyeshamba zari zagiye zishika kugira ngo zishobore kurinda umutekano wabo. Wabaza guca ku ruhande. Yes. Uwo hejuru urabanani. Nuko bwana musangozi tukiri ngaho nyene muri Nord Kivu, territoire Masisi, reka dusimbire ngaha muri Bweho. Biravugwa cyane yuko wazarendo yoba yahakoreye operation ikomeye cyane ndetse nayo yashoboye guhitana inyeshamba zitari ziki. Urashobora kutubwira muri rusangi ko operation yatanguye nuko yarangiye kugira ngo abadukurikirana babe update canke ubamete ajo. So bona journaliste sinzi ko yo tugushikiza abana makuru bafata umwanya bakishira ku ruhande mu kibanza c'abawazarendo kumbura abandi bakishira mu kibanza cy'inyeshamba z'u Rwanda kumbura abandi bakishira mu kibanza c'aba FARDC n'abandi, sivyo? Jewe ndakunze kwishira mu kibanza ca wazarendo kenshi kubera yuko wazarendo bariko bararenganywa. Sinzi kubona ishavu ry'umuntu ariko ararenganywa. Aha muri Bwehu ni muri Masisi. Amakuru dufise yemeza ko wazarendo yatanguye kugaba ibitero kuva isaha 10:30 z'ubucagucagu. Baziduye cyane. Urumva ko baba barimenye. Saa 10. Mu kirundi bavuga ngo baburabiye mu rugi. Yes. Baburabiye mu rugi barigaba baja kuzunguruka ibirindiro by'inyeshamba z'u Rwanda ziri hano muri Bweho. Ndakumenyesha yuko novuga ko babaye gubire zino nyeshamba kuko bari bafise na makuru yuko nyinshi mu nyeshamba zari zagiye kurinda umutekano wabaza kuja mu nama. Ya nama babarasiramo. Wazendo nayo cha yihwabira ibirindiro by'inyeshamba ziri hano muri Masisi muri Bweho kuva saa 10:30 bari batanguye kubarasa. Kubarasa kabisa. Amakuru dufise avuga ko hakoze inkoho nini umwanya munini cyane gose. Inkoho ntono zagikumvikana bumaze guca mu bucagucago. Amakuru agacemeza ko hariho mu bafashwe mpiri. Ni gitigiri kinini harimo abafashwe mpiri. Mu bafashwe mpiri harimo abahoze muri FARDC bishikanye mu nyeshamba z'u Rwanda igihe inyeshamba ziza kwigarurira Goma. Hariho bane bafashwe mpiri hano muri Bweho mu bari basanzwe ari muri FARDC mu gihe inyeshamba z'u Rwanda zigarurira igisagara ca Goma. Harimo nabandi nyine binyeshamba z'u Rwanda nyine abanyarwanda bavuga ikinyarwanda bafatiwe hano muri Bweho. Igitigiri cy'abahasize ubuzima ntabwo ari gito. Hasize ubuzima inyeshamba zitari nkeya. Ariko kandi nubwo biruko inyeshamba zashoboye kwihagararako aka gace hari nzagera 18h kuva ajya amasaha ya saa 10 z'ubucagucagu gushika 18h saa 12 z'umugoroba
bakirasana urumva ko nubwo biruko hano kano gace inyeshamba zigafisemwo base nini cyane gose zashoboye kukarinda zagize resistance ikomeye wazende ntabwo ashoboye kubirukana muri kano gace ariko imigwano yacabandanya imigwano byose iracabandanya ubwo rero twizere ko ku munsi wejo tuzaba twaronse amakuru aramvuye yanyaye tuzoshikiriza abakunzi ibiganiro byacu no kubona umusanguzi mu kwevita ko dukora umwanya munini reka dusimbire ngaha muri kivuye ni ngaha nyine muri Rubero bwana musanguzi naho haravugwa operation idasanzwe yakozwe n'abapatriote bakonga babawaza urashobora kutubwira nayo ngene yagenze uko byagenze muri rusange hama duhite turangiza ino nkuru yacu Mbo no ngaha muri kivuye amakuru dufise aremeza ko Wazalendo ariyo yagavye ibitero ku birindiro by'inyeshamba z'u Rwanda aha muri kivuye neza na neza ni muri territoire ya Rubero. Ntabwo twaronse amakuru mu idonido kuko nta twabuze abene gihugu batwugurukira hajya muri kivuye baduha amakuru kandi n'aba Wazalendo twashoboye gukontakta twabwiwe ko bari hajya kuri champ de bataille muri kivuye ntabwo amatelefone yabacama bivuze ko twabarondeye bakiri kuri front bakiri ku mirongo y'urugamba ariko ico nzi nuko ni Wazalendo yagavye ibitero ibyashoboye kononekara ntabwo ndamenye kumbure uko umwanya ukomeza kwicuma turaza kuronka amakuru aramvuye mugabo cyongiye kuvuga n'igiki turiko turabona Wazalendo iri kugaragaza ubushangashi iri kugaragaza ishavu n'umubabaro bafise kuko uravye ibitero bariko baragaba ni ibitero biremereye cyane pe aho wanashaka n'abene gihugu bariko baratangara Wazalendo kuko batari bazi ko Wazalendo ifise ibikoresho nk'ivyo bariko barakoresha iravyironderera Wazalendo ku ruhande naho muri Sud Kivu Wazalendo yaho bisa nkaho bigize nabite gute abatikoraho bisa nkaho bigize abatikoraho kuko bamenyesheje FARDC yuko batagikeneye kumva ngo FARDC n'abatretre aba naba Wazalendo muri Sud Kivu babivuze basavye FARDC yuko muri bo baronderana abatretre bonyene kuko abawaza barazi neza yuko muri FARDC hari nga FARDC ba vrai bibarabizi rero bo bakeneye ko aba FARDC baronderana entre bo bahigane retretre babikuriremo komsa bafatanye urugamba n'aba FARDC ba vrai banyabo nuko kandi gushimira cyane urakoze cyane bwana journaliste nuko nshimira cyane abo twabanye bose makino kiganiro nizera yuko tubahaye ibyo mwari mushaka mwari mwatubagiye cyane kumbure turongera mu bindi biganiro bidakunze naho tuzongera ku munsi w'ejo bye bye